kasi I love it. Turagushimiye cyane Nyagora ku ngoma, turagukengurukiye rutare rw'ubuzima bwacu, turagushimiye nyen'ijuru n'isi. Ni wowe uduteye iteka uratubwira muri iyi saa 9 tuje gucana igicaniro gishingiye ku kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Ganza, sabwa, ninaza, hezagirwa mu buzima bwacu. Amaraso ya Kristo nadutwikira ubwoko bwawe, turenganurwe, dukurwe ku imibabaro y'ubwoko bwose, dukize indwara z'umutima, iz'umubiri n'iz'umushaha, dutabarwe mu buryo bwose bikwiye kugaragara ko turi ubwoko bwawe. Turiragije ububasha bwawe, mutima mwirana nazabane natwe, ingabirano ziwe zikorere muri twebwe, ubutungane bwawe mushobora byose burangirwe mu buzima bwacu. Uyu mwanya duhabwe umugisha, duhabwe umugwiza, duhabwe igikundiro, twemerwe kandi twererwe mu izina rya Yesu Kristo. Duhabwe ibyiza byose twagenewe nk'abana bamushobora byose. Amen, amen, amen. Haleluya. Tugire Kristo. Murameze neza. Ubucagucagu bwiza nyamaze. Turi mu izamu rya kabiri ryo hagati ya saa 9 na saa 12. Igicaniro tugize ni cya saa 9. Twaheruka ku gicaniro cya saa 6, tugarutse ku cya saa 9. Igicaniro cya saa 6 twakuye ibanga ryo gusenyura igicaniro cyose cy'abasi bacu. Twabonye ko hari ibintu 4 bidufasha guhungabanya abasi bacu: kubaha Imana, kwatura ibyaha byacu, gutanga imbabazi natwe tuba turinze kuzisabwa, no kuba umucunguzi mu gihe cyacu. Donc Kristo agashushanya natwe bigakomera. Ubu naho tugomba tuganire ku gakete ukwiye kwandikira Imana kugira ngo uhore mu muco wa Kristo. Agakete ukwiye kwandikira Imana kugira ngo wuguruze ikirere cyiza ku buzima bwawe. Agakete ukwiye kwandikira Imana kugira ngo witandukanye n'igisokuru kibi, witandukanye n'urunganwe rubi, witandukanye na generasi tubaha Imana, wihuse n'ubutware bwo mw'ijuru. Sibyo? Namufise ikikubabaje, icyuga ikirere cyawe, ikirere cy'umugisha, ikirere cy'umugwiza, ikirere cy'urukundo, ikirere cy'igikundiro, ikirere. Namba nyene wumva uti aha naragerageje ntabwo nigeze ndonka icyo shaka. Namba wumva nyene uti aha nagaragerageje sinigeze ndonka icyo nabi. Ndaje vuga ngo urakaza neza. Nawe urakoze kugurura amatwi yawe kandi ukayigurana n'umushaha wawe kugira ngo ijambo ry'umukama rinyengetere kugera no mu misokoro y'amagufa yacu. Ubundi abakristo ari ibintu twatakaje bikwiye gutuma duhora twandikira Imana tukayibwira ikiri ku mutima wacu. Iyo ufise umukunzi uba wumva wo kwamumwandikira agakete, uba wumva wo kwamumubwira akari ku mutima wawe. Nibyo koko iyo dusenga tuganira n'Imana, ariko abakristo benshi
basengeye mu mahame, basengera mu migigwa, ntibasengera mu kuri kw'amasezerano Imana yadusezeraniye kugira ngo dushobore kubaho duhiriwe, turambye kandi turaraniwe. Hari ibintu twatakaje, hari ibintu bihimbara imitima yacu, hari ibintu bihimbara ubuzima bwacu. Ibyo bintu nubona warabitakaje, ngomba nkubwire ni buri 9 uca umenya ko ari agakete ukwiye kwandikira Imana. Kubera iki? Ni ibintu 9 byabwiriza guhimbara umutima w'umwana w'umuntu. Kandi Sunge mwene Sirake, ubundi ndabirondeye nko kwa Yobu hoho noronka byinshi rwose, mugabo reka ndabirondere kwa mwene Sirake. Mwene Sirake mu kigabane ca 25 yaravuze ngo hari ibintu 9 bimpimbara mu mutima, ngo nako hariho n'icicumi, ngira ndabivuge. Ubundi ikintu gihimbara wewe niyo nyenyeri mu buzima bwawe. Byumvikana ko icyagutwaye agahimbara, icyagutwaye ibi bintu 9 niwe mwasi w'amahoro yawe, niwe mwasi w'ubuzima bwawe, niwe mwasi w'agahimbare kawe, niwe mwasi wo kuramba no kuranirwa kwawe. Uwo rero uce wiga ingene wocana igicaniro cyo kumurwanya. Byumvikana ko ibyo tugiye gukora ari igicaniro cyo kurwanya abatwambuye inyenyeri zacu. Kandi inyenyeri nabwiye ko ari ububasha bw'Imana, umwana w'umuntu cyane ku mwana w'umuntu. Ni ukuvuga iki rero? Mwene Sirake yaravuze ngo icambere gihimbara umutima wiwe ni umuntu yijandajandira mu bana biwe. Ubundi abana ni iki? Umuntu yijandajandira mu bana biwe ni umuntu afise umunezero mu buzima bwiwe, ni umuntu afise ugwezi. Kuko abana ni ingabire y'Imana, kandi iyo ngabire y'Imana abana turabavukana, tukabakurana, tukabagenana, tukabagemana, gusa igihe kigeze baraja habona. Niyo mpamvu Bibiliya yatura umwangomba nimutera impundu namwe mutigeze murara kugisha. Ubundi abana nabibe Imana mu kigo yabo, mu bura bwabo baba bafise ubwo Imana ishobora kubakoresha ikababyaza umusaruro barimo. Ni ukuvuga rero umuntu yijandajanda nama utajandajanda mwana we ntibisigura ngo uri nk'ubi cyangwa umusore umugore cyangwa uri ngomba cyangwa ikintu. No, ni umuntu yatakaje ugwezi. Namba wumva waratakaje ugweze, ndaje ndakuganirire agakete ukwandikira Imana. Namba wumva ko atakanovera ku buzima, atahame bw'ibwiza n'ibyishimo ufise, ndaje ndakuganirira agakete ukwandikira umukama. Kabiri, mwene Sirake yaravuze ngo ubonye ukuntu abasi biwe babona akiri muzima. Ni ukuvuga iki? Kubona abasi babaho nukiri muzima. Ubundi hari igihe umwasi washingira ku bushomeri bwawe, akaba umwasi yitwa bukene. Hari igihe umwasi washingira ku gisokoro kibi cyawe, kaba karande y'ubugumba, karande y'ingwara, karande y'icankiro. Hari igihe umwasi wawe ashingira ku bunebwe bwawe. Kubona umwasi wawe rero ahona niki? Ni guhura n'ubutabazi bw'Imana. Wowe uri kure y'ubutabazi bw'Imana, wowe uri kure y'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ngwino ndakwereka agakete wandikira umukama ubone gutabarwa. Ibi ndiko ndababwira ibintu 9 canke 10. Ni ukuvuga ni ibintu bigaragaza umuntu yamaze, inyenyeri yawe yamaze gutwikirwa. Iyo wumva atamugwezi ufise muri wewe, inyenyeri yawe ifikiye nkuru y'imino. Iyo wumva atabutabazi bw'Imana bukwegereye, abasi bawe ukabona ko bamaze kugucinyiza, abasi bawe bakudondagira ku bitugu, abasi bawe ngo Yakobo amaze guhonga ihasegewe zawe, ngo yararyamye mu ishyamba, ngo abone inzego z'abamarayika ziduga zongera zimanuka. Hari abantu namwe mubona abarozi, abambuzi, ejo uva muri sentare hirya ejo uja kumure, uhorana uruzererezi mu buzima bwawe. Uva mu rukundo uruja mu rundi nta na rumwe urabyaza umusaruro. Uva mu gikorwa uja mu kindi nta na kimwe urabyaza umusaruro.
uba wamaze kuvugirwa n'abasi mu buzima bwawe, uba ukeneye ubutabazi. Nubona rero abasi mu buzima bwawe bagifise ijambo, uce witura Imana. Senikeribu yigeze gutyoza cyangwa gutoteza umwami Ezekiyasi mu gihe cy'umuhanuzi Izayi. Imana iramwihweza. Ezekiyasi amaze kubona agasuzuguro yamusuzuguye, atora uguhita agenda arapfukama ko mu isengero yamwandikiye. Imana yavuga ati wihagarariye gusura n'ingene nica umwasi wawe. Imana irabapfumbura bose ingabo 145 bipfira rimwe. Kavuga haba hari ubutabazi. Ubona ugweze rw'Imana, ubona ingene abasi bawe bahona iyo umaze kuzura n'Imana. Imana nayo ikazana ubutabazi ku buzima bwawe. Icya gatatu, ahiriwe uwibanira n'umugore w'incabwenge. Ubundi umugore w'incabwenge ni iki? Ni wa mutima njyanama wawe. Kuko umugore n'ibiyanganira ikabigisha abagabo. Kandi Kristo aravuga ngo muzo abagabo bo kumpamya, ntiyarashingiye ku gitsina. Ni ukuvuga ubundi iyo uri mu Kristo uba uri ingabo ya Kristo, uba uri ingabo y'ijuru. Wahiriwe uwibanira n'umugore w'incabwenge. Umubanyi wawe wa mbere gusumba umugabo mugaraguranira mu gitanda n'akami k'umutima wawe, kagatima njyanama, ka kandi ugira ibyishimo bakagukeza bakagufelicita, bakakubwira ngo umenye ko wari igiturire, umenye ko wanje kwica uwari yicaye ngaho karya, ugenewe umubanyi wawe wa mbere. Rero ngo umuntu ahiriwe n'uwibanira n'umugore w'incabwenge. Umugore w'incabwenge ni iki? N'akami k'umutima wawe katakwemerera, kanatsinda ntikarya igiturire, hanyuma nawe ukabiha agaciro. Namba wumva ugikora icyaha ukihero bikabikemera, ugatsindwa bikemera, ukabikora uko ubyumva utisonze iteko rya rudasumbwa bikemera, ukaryajyanya Imana bikemera, ukabaza Imana bikemera, kandi ugakomeza ugasenga, ugakomeza ugatanga imitwaro yawe, ugakomeza ukaza kugicanira. Ndakubwije ukuri, ni kuvuga inyenyeri yawe yaramaze gutwikirwa. Kubera iki? Uzoguma witeze neza, kumva Imana yaragukuye no ku rutonde rwabo kunezerwa. Ni nabyo mwene Sirake ku murongo wa 13 aha nyene yongeye aravuga. Ubundi Zaburi ya 92 iravuga amajambo ngiye kubasomera gatoya, sindahagarara ko cane. Ni byiza gukengurukira Umukama no gucurarangira izina ryiwe ridasumbwa. Ni byiza kumenyesha ubuntu bwawe Mukama bugica, n'ubudahemuka bwawe ijoro ku rindi, mu kuvuza inanga y'imigi 10 n'ikembe, no mu kuvugira umuduri. Ni ukuvuga nibyo yibwira mu mutima wiwe, ariko aganiriza Imana yiwe. Hari abandi bibwira ngo ni byiza kuduga imisozi muja kuraguza, ni byiza kugira aho uja gusambana, uja kore kuja kugirana. Kwibwira neza ni gutunga umubanyi mwiza, ni kwibanira n'umugore, kuko umugore bisigura ibyishimo by'umuntu. Ko Mukama waranezereje kubera ibikorwa by'amaboko yawe, ukamenya ko Imana igira neza, ari itanga ibyiza byose dukeneye. Undatera impundu iby'iminwe yawe ikora. Ese uku nibyo wagize bihambaye Mukama? Ese uku n'ibyumviro byawe bishingiye kure rwose Mukama? Umuntu w'ikigugu ntabimenya, ikizeze ntikibitegewe. Ubundi uyu muntu mwene Sirake avuze ni umuntu ahora mu isabato y'Umukama. Ngo naho ababisha bogwirirana nk'ibyatsi, abakora icyaha bose bagasagarara, ngo bazorohera guhona ubutakivayo, ariko weho Mukama uri rudasumbwana ntaryo. Nkako raba basi bawe Mukama, uraba basi bawe bariko barahona. Ngo abakora icyaha bose bariko barashwiragira. Uwatumye ntega umutwe nk'imbogo, mbobereza amavuta mashasha, ijisho ryanje rihanze abangenza.
amatwi yanje arumva abamagurukiye ngo bangirire nabi. Intungane ishurika bwa kigazi, igasagara nk'isederi yo muri Libani. Ababatitswe mu ngoro y'Umukama bashurikira mu birimba by'Imana yacu. Kutiheba, kutihebura, aho ni ukubana n'umugore uwo mutima atarenga ibigo. No mu busaza bazokwama ibyamwa, babyibuhe kandi batotahare, kugira ngo bamenyeshe ko Umukama agororotse, niwe rutare rwanje, nta karenganyo kari muri we. Iyo ufise ibitekerezo nk'ibi, ni ukuvuga uba ufishe uburigwe bwa gatatu. Hahiriwe uwibanira n'umugore w'incabwenge. Ni ukuvuga isoko ry'umunezero wawe ntabwo riba rishingiye ku kinyoma, ntabwo riba rishingiye ku mangetengete, ntabwo riba rishingiye ku manyanga. Oya, isoko ry'umunezero wawe riba rishingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana, ku kuri kw'amasezerano rudasumbwa. Isoko ry'umunezero wawe ntiba rishingiye ku bigaragara, riba rishingiye mu bihishirijwe mu mutima w'Imana. Kanatsinda ngo ubudahangarwa bw'Imana ngo ni guhisha ijambo kugira ngo yiheshe icyubahiro muri abo bazorihishura. None rero urahiriwe namba rero wumva utagifise amajambo y'ibyiringiro, y'ibyizigiro, amajambo ashingiye ku masezerano y'Umukama, uri mu ruhombo, inyenyeri yawe yaratwikiriwe. Kane, utarigera atsitara ku rurimi. Uyu muntu atarigera atsitara ku rurimi aragoye kumenya rwose. Uyu muntu atarigera atsitara ku rurimi, Zaburi ya 90 gamana yanje. Sawa, iravuga ngo muhanyi wamye ari amahungiro yacu. Uko imbyaro zagiye zirakurikirana. Uwo mugabo avuze ngo wamye ari amahungiro yacu, ko imbyaro zigenda zirakurikirana. Ubundi iyi ni Zaburi ya Musa. Musa murazi ivuka ryiwe, Musa murazi ikura ryiwe, Musa murazi imibabaro yiwe. Mugabo aravutse uwamye amahungiro ku imbyaro zigenda zirakurikirana. Ni ukuvuga ururimi rwiwe arugobekeye mu budahangarwa bw'Imana, kw'ibyikora bitunganye gusumba, ko n'ibihano ari ibihano. Iri nico kimwe n'ijambo ba Mishayeli bavugiye mu itanura ry'umuriro ryari ryacanywe n'umwami Nebukadinezari, kuko base gupfukamira ikigirwamana. Baravuze ngo Mana, ngo wowe nguri umunyakuri, igisabisho cyabo, ngo wowe nguri umunyakuri mu byo aho ni muhanuzi bwa Daniyeli. Uri umunyakuri mu byo uvuga no mu byo ukora, ngo kuko ni ba sogokuru base gukurikiza ibyo wategetse, wowe ibyo wakoze ngo nagambaye. Kandi Imana ibadisha atacyo bakoze bahuye ibyaha by'abasekuru. Uwo niwo muntu ataracumura kujya bavuga ngo nakuvuga ngo urumva Mana ngo n'ubundi waradutaye. Gideyoni Imana imusanze mu bacamanza 6, ngo bavuze ngo none ngo ya Mana ngo bavuga ngo uratabara, ngo basokuru bakavuga ngo biki n'ibiki. Impumyi Yesu Kristo yayisanze, ngo urumva ngo Jesse ngira ikinterera we yamaze kukwira. Uyu muntu ashimagiza Imana adashingiye ku mateka, adashingiye ku mibabaro iyo baheriwe. Aho niho Musa yavuze ngo usubize umuntu mu ivu, ukavuga uti bene Adamu subirayo. Tuvuga ashingiye nayo Imana kuco yategetse, kucikora no kuco izokora. Havuga ngo iminsi yacu yose ihezwa n'uburake bwawe, imyaka yacu itumuka nk'imwemu z'uwiruhukije. Iminsi y'ubuzima bwacu ni imyaka 70, ngo kuba bisa agatsi ni 80. Uko iba myinshi niko umuruho n'ububabare bwongerekana, nka kiratumuka natwe tugahita. Mbega nindazi ukuntu ishavu ryawe rikaze, n'ukuntu uteye ubwoba kubera uburake bwawe. Twigishe rero guharura iminsi yacu. Umva umugabo ataracumura ku rurimi nge nasenga, pana ubu ndapfuye ngira imbabazi. Twigishe rero guharura iminsi yacu, niho tuzoronka umutima w'ubwitonzi, kandi ugarukiye Mukama uzoshitsa ryari. Girira impuhwe twebwe abasuku bawe, uduhozagaze ubuntu bwawe mu gitondo, natwe tuzokwigina kandi tunezerwe iminsi yose yacu. Tunezereze iminsi ingana niyo twacumukuriyemo n'imyaka twaboneyemo inaha. Ngo umuntu atarigera acumura ku rurimi, aravuga mu isengesho ryiwe ngo ese igikorwa cyawe cyo kwibonekeje imbere y'abasuku bawe, ubukuru bwawe nabwo bugaseruka mu bana babo. Ese ubutore bw'Umukama Imana yacu bwo dusaga, dukomereza ibikorwa by'iminwe yacu, ibikorwa by'iminwe yacu ubikomeza.
ni ukuvuga ahora ashimagiza Imana ashimagiza Imana. Iyo wiga gushimagiza Imana inyenyeri yawe ntitwikirwa. Iyo wiga gushimagiza izina ry'Imana inyenyeri yawe ndavuga ngo inyenyeri yawe yora yaka. Nimba wumva rero utagishimagiza Imana ngo uvuge amazaburi y'umukama, umenye ko wamaze guterwa. Ukwiye kwiga kwandikira agakete Imana, kandi ni akanyene turiko turandika uhumure. Utarigera atsitara ku rurimi. Icya gatanu, ubutarakerura shebuja arigita. Kujakara bimukora ugahora wicutse. Iyo twumva ngo gukorera sobuja ari igito turiko turamubwiye mu gihe c'ingoma z'abami, turabona umuhereza mwuka Abiyatari yaradekonye yumva inama za Yowabu umukuru w'intwazangabo mu gihe cyo kwa Dawudi, umwishwa wa Dawudi umuhungu wa Sewe. Ico yakoze ni igiki? Aramwumvira, baja kurenga itegeko ry'umwami Dawudi ngo nuko ashaje ataja kuvyuka ngo yivune. Mugabo Imana yari yateguye Sadoki na umuhereza mwuka muto, yateguye na Benaya umuhizi. Abiyatari camutako mwambuye ikanzu y'ubuhereza mwuka, ikanzu y'umwambaro, nuko yasukasutswe n'umukuru w'ingabo, kandi atari ingabo, atagwanira igihugu, yari umuhereza mwuka, akarenga itegeko ry'Imana mu gusuzugura umwami Dawudi mu gihe c'ubusaza bwiwe, akaja kwimika Adoniya, kandi Imana yari yaravuze ko hazimikwa Salomo. Ubundi utarakorera shebuja ari igito. Hari igihe ugenda n'imodeke y'ibyaha ukagaragara nk'umunyabyaha nk'umugome, ndetse ukanayibyaza n'umusaruro. Uko birambwira muri Zaburi ya 50 ngo uragendana n'abatuka Imana ukibaza ngo duhwanye nawe, ukagenda n'abatyoza bene nyoko, ukagendana n'abakobanyi, ukagendana n'abanyitabu, ukagendana n'abanywarumogi, ukagendana n'abasambanyi, ukibaza muye nawe, ugaherekeza abagiye gukorenda, ugaherekeza abagiye gusesa amaraso. Uwo muntu rero arakiriwe atarigera akorera shebuja ari igito. Gukorera shebuja ari igito ni kubana n'umusukanyi, kugendana n'umusukanyi, gukorana n'umusukanyi. Uwo muntu aragirana, aratwikira inyenyeri yawe, ugasanga ububasha bw'Imana bugukorera muri wewe. Usigaye ibyo ukora byose ari ukujakara, ari ukuzembera, ari ukuzengerezwa, ari ukuzunguruka. Icya gatandatu, wahiriwe uwaronse ubwenge. Ubundi uwaronse ubwenge ni uwaronse Imana, kuko Imana niyo bwenge, Imana niyo bubasha. Salomo yaravuze ngo ubwenge yaritoye. Hamwe n'Isiraka avuze iki cya gatandatu, akavuga ngo hahiriwe uwaronse ubwenge. Salomo yaravuze ngo ubwenge yari inama yarazi, ngo aratumira n'abantu. Ubu bwenge rero ariko aramuvuga mu migani yiwe 18, niho cyane ngomba guhagarara ndiko shingira kuri iyi nyenyeri. Yaravuze ngo witandukanye n'abandi abarondera ikimunezera, kandi arakarira ikintu cyose cy'ubwitonzi. Ubwenge n'ubwitonzi ni hafi kumwe. Ikijuju nikigera gihimbarwa n'ubwenge, ariko gihimbarwa no kugaragaza umutima wacu, sibyo? Ubundi ubwenge n'ubwitonzi, ubwenge n'amahoro, ubwenge n'umubano mwiza ufitananiye n'abandi, ubwenge ni uburyo urondera Imana gusumba uko urondera abantu, ubwenge ni uburyo wubaha Imana gusumba uko wubaha abantu, ubwenge ni uburyo wumvira Imana gusumba uko wumvira abantu. Kuko abahungu bacakamiye ubwenge ba mbere bagaragara muri Bibiliya baravuze ngo twopfuma dupfa duhogwa kubaha itegeko ry'umukama, hako tubaho turambye tunanije cyane dusuzuguje cyane turenga itegeko
uryuwo mukama sibyo. None rero ngo ikijuju ntigihimbagwa n'ubwenge ariko gihimbagwa no kugaragaza umutima wacu. Hari abantu mwatakaje ubwenge muravuga ngo nuko umugabo tutabihurije ko, muratakaza ubwenge muravuga ngo nuko mama atabinyemereye, muratakaza ubwenge muravuga mwitwaje umwana w'umuntu murenze itegeko ryanye n'ijoro n'isi. Ariko hari umuvumo uri muri Samuweli wa mbere kabiri aho Eli yabwiye abahungu biwe ngo mbese Imana ko babataye iyo batora ikabatotora kandi ikabatera iteka, nimutakazi ububasha bw'Imana muzoronka iki? None mwene Siraka aravuze ngo hahiriwe uwarose ubwenge. Icyo ni icya gatandatu. Uwarose ubwenge afise inyenyeri yikorera ku mugaragaro, nta bisuzuguro bihuta bimwusukako, n'iyo mivumo n'ibyo bicaniro bihora byisenya byonyene, bihora byirandura byonyene. Kuko Kristo yavuze ngo nugira ukwemera kungana n'agatete ka Sinapu, uzobwira umusozi uri imbere yawe ngo va ngaho, ngo witerure, uwo musozi uzomera amaguru uhave ugende. Kanatsinda iyo ufise ubwenge uba ufise Imana. Kandi murazi ko mu buhanuzi havuga ngo Zerubabeli, Imana yarasomye iravuga ngo wa musozi wanamiye Zerubabeli, ngo wigira iki imbere ya Zerubabeli umusabyi wanje yapfukamye akasenga. Iyo ufise ubwenge uba ufise ubwitonzi, iyo ufise ubwenge uba ufise amahame yo kugendana n'Imana. Iyo ufise ubwenge inyenyeri yawe ihora irabagirana, ihora yakaka. Iyo ufise ubwenge ntuhuta uhura n'imivumo, vuma utsitara mugana ushaka kunyerera ngo wivundagaze nka kurya kw'ingurube yivundagaza yari ivuye kwiyuhagira. Icindwi, uwarose ubwitonzi arahambaye. Kubaha Imana, kubaha Imana. Yobu yaravuze ngo ubutunzi, imirage yose woyihabwa n'ababyeyi, ngo ariko umugore yubaha Imana umuhabwa niki? N'Imana nyine. Umugore w'ubwenge umuhabwa n'Imana. Kandi uwo mugore w'ubwenge yarongera agaruka aravuga ko ari uwubaha Imana. Ukubaha Imana ni intandaro, ni umushinge w'ibyiza byose. Ukubaha Imana niryo soko, nirwo rwego ruri hejuru y'izindi nzego zose. Ukubaha Imana nicyo cyiza kiri hejuru y'ibindi byiza byose. Uwubikora arahiriwe, azohorana umunezero, azokwamana itoto n'itotari, azokwamana ubwenge n'ubweranda, azokwamana umugisha n'umugwiza. 8, uwo yagira abamutega amatwi. Ni ukuvuga ni umuntu yamaze kwitandukanya n'ibigoryi, ni umuntu yamaze kwitandukanya n'abagome, ni umuntu yamaze kwitandukanya n'indushi. Iga kwitandukanya. 9, ni ufise urufunguruzo rw'akanyamuneza. Kutigereranya. Iyo wubaha Imana wisanga mu mwuka wo guhora hejuru y'abandi, apana kubera ubwibone, no, ntiwirabira muri runaka. Igara abakobwa bamenye ibanga ngo batwiganye baraheze barangurwa ngo abandi barabyaye baragize. Hari abamenye ibanga ngo abandi bamaze kubaka inzu. Hari ingo zananiranye abagabo batahana imijinya ngo kubera amaze abandi bagabo bariko barubaka nk'uko umenga n'abagore baca bayubakira. 10, ukubaha umukama kuruta byose, uwagucakamiye yogeranywa n'iki? Iyo utiyanjanje ukwako ucakamira ukubaha umukama kandi ubucakamiye ubwoko bwose bw'imigisha. Uwiyanjanjwa ko aba yaramaze kwakira ikipfumvu, urutaro, agafuka inyenyeri yiwe, agafukera inyenyeri yiwe. Abahombi kandi cyane. None rero mukomere, Kristo ni muzima,
kandi agira neza byose. We wumva waramaze kwiyanjanirwa ko wigeranya n'abandi, ntucyubahe Imana, ntukimenya gutandukanya inabi n'ineza. Aho ngeze kuri gatatu, nta bwenge bugaragara muri wowe, nta budahangarwa bugaragara muri we. Kane, umaze kujakara, umaze kwangara, umaze kwaraza, umaze kugira amadeni byandagutakiye, bwa buhombo ndagutakiye, umaze gutsitara ku rurimi rwawe, utunze kwidodomba mu mutima wawe. Akami k'umutima wawe ni akanyamanyanga, kuko utigeze ukumvira agateba karicecekera. Nturigere ubona ko Imana itabara ubuzima bwawe, nta kanyamuneza ufise. Ibyo ni ibintu 9 bigaragaza ko inyenyeri yawe yamaze gutwikirwa, nawe ukitegereje ngo Imana ngo iriko irantabara, kuko umwami Imana azonabanje gutuma ntamaramara. Mana yanjye ugiye kumaramara, ibintu 9 nubona biguhundaye kugiye kumaramara, ariko ngaka gakete uje wandikira Imana kugira ngo igutabare. Bibiliya iravuga ngo nguwo ururirimbo rwo kwa Dawudi ariko aratabaza Imana. Dawudi yaravuze muri Zaburi ya 69, nawe ubyandike ube iyi Zaburi ibe gwawe, wandikira Imana, uyandikira ibiri ku mutima wawe, ngo nk'isamana kuko amazi yanyuzuriye ko angira mu kanigo, ko nuguheregwa, ko nukurengerwa. Iyi nyenyeri yawe imaze gutwikirwa, ikintu cya mbere kikubako ni guheregwa, kurengerwa n'amakuba n'ibyago, kuko niyambaraga iba ari muri we ari kugutabara, iba yaracecekeshejwe. Unashaye mugondo runyika, ntagiraho nifadikiza, naguye mwibenga nyabarega, imikuba yankikije. Uru n'uruja n'uruza rw'ibyago, iyi n'imitego, uko nuguheregwa, uko nuguhura n'ivyo utari witeze, kandi surprise ishingiye ku mubabaro iraruhishanya cyane. Bwira Imana uti ibyo nahuye nabyo, narakunze sinakundwa, narondeye sinaronka, naragubatse sinagwerera, ibintu nk'ibyo. Narushe ndiko ndatabaza, n'imihigo yafatanye, amaso yaheze mu nzira, niteze Imana. Gira icizere Imana irabikunda. Aho uzoba utanguye kubaka umushinga w'ubutabazi, gira icizere Imana irabishaka, gira icizere Imana irabinyotewe, gira icizere Imana irabigwaye, gira icizere Imana irabihurumbira. Ubanyankira ubusa ni nk'uburo buhuye. Uburo buhuye murazi ko budaharurika. Abashaka kunzimanganya barahambaye, abo basi banje babesha, narinze gusubiza ibyo nibyo. Tanga urubeho, uvuga uti naho ndiko niruka muri ibi, ndiko nita mu bitandaba mutari ibyanje, ongere wereke Imana intege nke zawe. Dawudi yaravuze ngo we Mana urazi ububegito bwanje, kandi ibicumuro byanje ntubiyobewe. Isaba kwizeye Mukama Mana nyene ingabo, batomaramara kubera jewe. Isaba kurondera batotegwa kubera jewe, Mana y'Isirayeli. None nukwambogwa wewe mu maso, nuzuye ibimaramare kubera niko twemereye. Iyo umwana w'umuntu yananiwe, nawe wananijwe n'imivumo n'ibyaha n'ibyago bwiwe, abita ku Mana. Ubwira Imana imibabaro yawe, ubwira Imana agahinda kawe, ubwira Imana ibikubabaje, kandi ibitutsi utukwa irabizi. Dawudi yaravuze umurongo wa 20 muri Zaburi nyene, avuga ngo wewe urazi ibitutsi ntukwa, ubumaramare bwanje n'ibitetegwe byanje urabizi. Abasi banje urababona bose, ibitutsi byantunguruye umutima, kandi nashize. Nari niteze uwongirira impuhwe ndamukena, narondera abompoza sinabaronka. Bwira Imana amakuba yawe, bwira Imana ibikubabaje, ngo bashize ishano mu ndya zanje, bibwira Imana. Bamishika ingombe ariyonyo, bibwira Imana. Ubwira Imana uti ishavu ryawe nigishuke ku basi banje, uti ishavu ryawe rikaze niribahundagaze. Kandi abicishije bugufi bazobona kugira neza kw'Imana, baheze bashima Imana, bizigira Imana,
bakorera Imana. Imana ni mutananirwa. Imana ishaka kuturokora. Imana ishaka kutwubaka gushasha. Imana ishaka kuduha aho tuba hahagarikiwe n'ububasha bwayo. Imana ishaka ko tuyibera urubyaro, tuyibera abasabyi, kandi dutorana ibyiza byayo kuri iyi nyinshi. Abakunda izina ry'Imana, nimuze tuyikunde bishike, muze tuyirondere bishike, na Yezu iduhe ibyo bisagara yatwubakiye tubibemo. Bwira Imana igushayure ntiwavumirwa. Bwira Imana igukize abasi. Bwira Imana igukure mu ibenga ry'ibigeragezo. Bwira Imana igukure mu mikuba y'amazi n'ikunyikize. Bwira Imana igukure mu nyenga n'ikurotse. Bwira Imana igukure mu cyobo ntikiguteranireko. Ngo ikangure bwakeye urugo rwawe amaze kunyiga, usigaye uri isave y'umukobwa. Bibwira Imana, bibwira Imana. Uje kuraba Zaburi 62, wandikira Imana ugira uti nyishura. Vuga, bibwira Imana, nuko Mukama aguha umugisha, Mukama akuneshereze. Iyi saa 9, Imana yumva ibyo bintu 9, ibyo watakaje, ibigushumbushishe, ariko nawe uyandikira agakete uyisabe, ushingiye ku byo watakaje, ushingiye ku byo wabuze, kuko Imana nibiguha nanjye ikabimpa, ujye ikabimpa, ujye ukabimpa, tuzoba turiko turateka guteka, kandi tuzoba turiko turateturwa mu makuba y'ubwoko bwose. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire, Imana itwikubire ubuzima bwanyu, Imana ibarinde kubabara, Imana ibagurire imbibe, kandi Imana ibahe icyo umutima wanyu wifuza. Mu izina rya Yezu Kristo, murindwe kubabara, muteturugwe, munezerwe, kandi muhabwe umugisha no mu gwiza icyo musabye Mukama kuri iki gicaniro akibarose mu izina rya Yezu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Abanyu musengera, imitwaro mutanga, abanyu bagwaye, abibwe, abarenganijwe, abasemani barenganiwe mu mishahara, mubyumve ko biri ku gicaniro, kandi musubire kwidodomba. Igihe cy'Imana ni iki nyene ku buzima bwacu. Harageze ngo bigaragare ko twasenze Imana mu kuri kw'ijambo ryayo. Iyo umugisha abayisaba bose, ibura ubyara ababyeyi, yishuriza imyenda abaheraniwe, yishuriye imyenda abaheranye, ikiza ingwara, ikiza imigongo, ikiza imivumo, ikiza imikoshi, ikiza inyatsi, ikiza uruzererezi, itabare, ibohore, iteturure, inezereze, kandi dutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Ariko natwe nitugwanire kuba abana b'Imana babushitse, tuvavana n'ubwirozi bw'ubwoko bwose. Amen, amen, amen.